kwiyumvira yuko kuduza ibiciro ari uwo muti batoye. Inyishu yo kuduza n'inyishu ije guhezagira abazazana ibitoro bazunguka, kandi murazi ko atari na benshi, ari umuntu umwe gusa, abandi ni bake cyane, kandi bazana bike, ariko kandi bigafasha na leta kuko nk'ubu bumvikanye amakuru baca bakurako. Ivyo rero murumva neza yuko ari ikibazo gikomeye cyane. Leta rero igomba gukora ibishoboka byose kugira ngo ishireho icuka ciza mu bijanye n'urudandazwa. Umuntu wese agomba kuzana umutahe mu gihugu ashobore kuwuzana atangorane iriho. Ivyo rero numva ari ikintu ca mbere ngombwa kigomba gukorwa. Icya kabiri kigomba gukorwa ni ugushiraho amafaranga y'agaciro. Amafaranga y'agaciro ntayahari, niyo ahari acagenda mu bintu bitari ngombwa niyabonetse na make yabonetse. Ibi rero kugira ngo amafaranga y'agaciro aboneke, murazi yuko hariho aho ugomba kuva, nuko nk'ibiterwa njabukamazi, ikawa, ipampa, isukari, ibijanye n'ibidukura mu kuzimu, inzahabu, ubutare butandukanye, eka ivyo bintu byose bishobora kutuzanira amafaranga y'agaciro bigatezwa imbere. Mugabo murabona neza yuko ivyo atariko bimeze uno munsi. Ibi byo guteza imbere abamukerarugendo, ni ukuvuga abaturiste, ibi byo guteza imbere ibijanye n'imigenderanire y'Uburundi n'abandi makungu kugira ngo amafaranga aboneke y'amanyamahanga, ibijanye no gufata neza diaspora, kuvuga abarundi baba mu mahanga, ibijanye no korohereza abanyamitahe bagomba kuza mu gihugu. Muri rusangi harimwo gushinga intwari ibereye ituma abanyagihugu, umuntu wese agomba gukora umugambi ashobora kuwukora. Ivyo biri mu bintu bituma amafaranga y'agaciro ashobora kuboneka. Icya gatatu gihambaye cyane tubona kigiye gukorwa, nuko hojaho ikigega ntegabizoza. Mugabe ivyara batabigomba ko kijaho, kubera kigiyeho boce babura inyungu basanzwe baronkamo. Abo ni nk'abadandaza b'ibitoro, bobo bagomba gusa guprofita ibi bihe biba bigoye abanyagihugu baba bariko baracamwo. Rero twebwe twiyumvira neza yuko hagiyeho ikigega ntegabizoza cofasha cane kugira ngo ibintu bishobore gutungana. Igihe rero ikigega ntegabizoza kitarajaho, cokora hagati y'amezi 3 n'amezi 6, byogora gose yuko ibintu bija mu ngiro. Icya kane tubona ko gikambaye cyane kandi cokorwa ni kijanye no gusambura burundu ikintu ca monopole. No kuvuga gusanga isosiyete imwe yonyine ariza n'ibitoro, iduza uko ishatse, bakagira uko bagomba, akaba ariyo kandi ica igira na stoke yo kubibika, kuko murazi ko Interpetrol ari ifise stoke yo kubika ibitoro Igitega. Ivyo rero navyo ni murumva ko bidashobora gufasha abarundi ngo bashobore kugira aho bavuye naho bageze. Ica nyuma ca gatano twibaza yuko cokorwa, tubona hakwiye gukorwa ikintu kijanye no kugabanya amatagisi. Turavye amatagisi ingene uno munsi ari menshi, nacone turabona ko ari ikibazo gikomeye cyane. Twibutse yuko leta itwara ku bijanye n'ibitoro hafi 40% agenda ku bijanye n'amakori n'amatagisi. Ivyo rero murumva neza yuko navyo bidashobora gufasha ko igitoro kigabanuka.